ntidushobora kandi ntibinashoboka guhindura uko uhuriwe nk'uko twabivuze, ariko icyo tugusaba ni uko ubugingo bwacu buhingura, ubugingo bwacu buhindure, ubugingo ugomba mana. Reka twiyarine ibyo ugomba, reka tugendere mu dushaka, reka ubuzima bwacu bunezereze umutima wawe mana. wuri imana uko wari uri kuri usohora ibihe bidashira, ciye bugufi rwose imbere yawe. Basaba ngo kuko ngiye kuvuga ijambo ryawe, tukumva ibi ryawe kandi ryugurure imitima yacu, ugende uko ugomba, wugurure ubwenge no gutahura, udushoboze mana kuvuga nk'abavugishijwe, kandi mana kwizera igikorwa cya mpemu wawe mu mitima yacu no mu mitima y'abagiye kumviriza. Mana komeze gukora igikorwa cyawe muri twebwe. Turaguhimbaje ubu n'ibihe bidashira, mu izina rya Kristo Yesu dusenze dushimye, amen. Haleluya, haleluya. Biragoye gutangura kwigisha tuvuye mu bihe nk'ibi, womenga twokigumira muri byo, ariko kandi tuba dukeneye ijambo ry'Imana kugira ngo ridufashe twongere twumve icyo Imana ishaka mu buzima bwacu. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo ibitubuza umunezero mu rugo kwa data. Ibitubuza umunezero mu rugo kwa data. Luka igice cya 15 guhera kuri 25 gushika kuri 32. Ibitubuza umunezero mu rugo kwa data. Kimwe mu biranga urugo kwa data ni umunezero. Kimwe mu binezereza cyangwa mu bintu biranga urugo turimwo go kwa data mu ijuru, ubwami turimwo ni umunezero. Bibiliya irambwira hamwe na hamwe ikavuga ngo ubwami bw'Imana sukurya sukunywa, ariko nukugororoka n'amahoro n'umunezero biva muri mpwemu yera. Nukuvuga ngo mu bwami bw'Imana kimwe mu biburanga ni umunezero. Ariko rero birababaje igihe abantu byitwa yuko bari muri ubwo bwami ariko babuze umunezero. Umunezero ntugaragare, kandi byitwa yuko bari mu bwami bwa data, ubwami bw'umunezero, amahoro no kugoroka bitangwa na mpwemu yera. Nico gituma uno munsi tugiye kuganira ku bitubuza umunezero mu rugo kwa data. Dukoresha kino gisomwa cyo muri Luka igice cya 15. Luka igice cya 15 tubona Yesu ariko yishura ikibazo yarabajijwe n'abafarisayo n'abanyabwenge b'ibyanditswe. Ndasaba ngo badusomere umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Igice cya 15 umurongo wa mbere n'umurongo wa kabiri. Tugende tunyaruka. Iki gisomwa kiza kutwereka yuko ibiza gukwirikira vyose Yesu aza kuvuga ariko yishura kuri iki kibazo yabajijwe n'abafarisayo n'abanyabwenge b'ibyanditswe. Umurongo wa mbere shaka ku murongo wa kabiri. Luka 15 umurongo wa mbere shaka ku murongo wa kabiri havuga gute? Abatoza kori bose n'abanyavyaha bariko baramwegera ngo bamwumve. Abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe baridodomba. Abatoza kori begereye Yesu n'abanyavyaha begereye Yesu kugira ngo bamwumvirize. Hari uyundi mugwi widodomvye ngo baridodomba. Abaki? Abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe baridodomba. Batuyo yiyegereza abanyavyaha agasangira nabo. Bigenda gute kuyu vyitwa ngo umwana w'Imana ariko yiyegereje bande? Abanyavyaha. Yiyegereje abantu batari bakwiye kumwegera, kandi na twebwe ntibakwiye kutwegera kuko twebwe turi hori, turabera, turagororotse. Gute uyu muntu yitwa ngo umuntu w'Imana twegera yegerwa n'abanyavyaha? Niho rero Yesu yatanguye gutanga iki gisomwa. Igisomwa cyose cyo muri Luka 15 kiza kwishura kuri iyi ngorane Yesu yabonye mu bafarisayo n'abatoza kore. Turi kumwe? Igisomwa cyose uhereye ku murongo wa 3 Yesu atangura kuvuga ingene
yaje kurondera intama naho 99 zoba zihari ko ashobora gusiga 99 akaja kurondera imwe yazimiye. Abandanya avuga ingene umuntu yatakaje urufaranga ararikurikira akarageza kurondera kugira ngo ashobore kugarukana icyo yatakaje. Acabandanya muri uyu mugani tuza kuganira bitiriye umwana w'icangazi. Aha hose Yesu ariko ashaka kwishura ku kibazo ikihe, ikibazo cyuko abafarisayo n'abanyabwenge bavuze bati bigenda gute yuko uyu muntu arondegwa yiyegereza abanyabyaha. Yesu acabaha umugani w'umwana w'icangazi murawuzi. Ariko rero mugiye gusuzuma neza uyu mugani w'umwana w'icangazi, kubwanje mbona Yesu ariko atanga inyishu. Ahari inyishu si cyane cyane ku mwana w'icangazi, ahubwo cyane cyane ni kuri wa mwana yasigara mu rugo. Kuko yariko avuga kuri bande? Yariko abwira bande? Yariko abwira ba bandi b'abafarisayo n'abanyabwenge b'ibyanditswe byitwa yuko ari abana bakuru, les fils aînés. Abana bakuru abitwa yuko basigaye mu byagezwe by'uhoraho, abitwa yuko babisoma uko bukeye uko bwije. Abo nibo Yesu yashaka kubwira uyu mugani. Nicyo gituma ntaza guhagarara cyane kuvyerekeye ujya mwana w'icangazi, akunda guhagarara kuri wa mwana yasigara mu rugo. Uyu mwana yasigaye mu rugo aratwigisha ibintu byinshi. Aratwereka ukungene bamwe bashobora kwitwa ko ari abana b'imfura ariko badakuze. Ushobora kwitwa umwana w'imfura ariko ntuhinduke samuragwa. Ushobora kwitwa umwana akuze ariko mu buryo bw'ukungene wifata, ukubayeho, ukubana na data. So akavuga ati naho wavuse ubwa mbere wowe mbona umenga ntiwari mukuru. Uyu mwana rero turaza kuraba ingene yari yifashe mu rugo rwiwe kugira ngo Yesu, mu rugo rwase, kugira ngo Yesu avuge uno mugani. Uno mugani rero jewe sino witwa ngo umwana w'icangazi, ahubwo no wita umugani ubupfapfa bw'abiyita ko bakomeye mu Mana. Ubupfapfa bw'abiyita ko bakomeye mu Mana. Kuko uyu mugani watanzwe, iki kigereranyo yagitanze ariko aganiriza abafarisayo n'abatoza kori n'abantu, abafarisayo n'abanyabwenge b'ibyanditswe bumva kumenga bo ni abana bakuru bo mu rugo. Abandi bababona ko ari ibintu byanduye, bameze nabi. Umviriza umurongo wa 20, badusomere umurongo wa 20 gushaka 24. ava hasi aja kwa se. Uyu mwana w'icangazi cyangwa umwana yari yasohotse ava mu rugo kwa se, amaze kubisambura byose ngo ava hasi aja kwa se. Se amubona akiri kure amutera akagongwe. Yamubonye akiri kure kuko yari akimwiteze, imyaka myinshi yari amwiteze. Arirukanga amugwa mwizosi aramugumbira. Se amugwa mwizosi aramugumbira. Wa muhungu aramubwira ati data, nacumuye kuyo mwijuru no mu maso yawe, singikwiye kwitwa umwana wawe. Maze se abarira abashumba biwe ati, se abwira abashumba biwe ati, nimuzane n'ingoga, imvune iruta izindi, zana impuzu iruta izindi zose, muyimwambike, mumwambike n'impeta ku rutoke, mumwambike n'impeta, ikimenyetso cy'uko afise droit de signature yanje, n'inkweto mu birenge, mumwambike kandi n'ibirato kuko yaje yatabaganye. Muzane ya shuri inuze muyibage turye tunezerwe. Iyi shuri yarateye ibibazo. Muzane n'ishuri giziki inuze, ya shuri inuze ntizari nyinshi, bari bayizi bose. Iyi shuri yari izwi, muga muraza kumva ingene iyi shuri yabaye imbaruso yuko haba ibibazo muri urwo rugo, bigatuma umwana mukuru atakaza umunezero. Muzane na ya shuri inuze muyibage. Umviriza 23, bandanya 23. Turye tunezerwe kuko uyu mwana wanje yari yarapfuye
yapfuye none arazutse yari yarahavye none arahabutse nuko batangura kunezerwa bashiramo imiziki bashiramwo bros babita gute brochette barotsa imiziki baranezerwa baratamba. Murabona iyo ambiance yuko umwana yari yaratakaye yaje yambaye ubucocegwa yambitswe impuzu nziza yaje atagira droit de signature. Kera mu gusinya bakoresha impeta chevalier. Iyo wambaye iyo mpeta iyo chevalier byasigura ngo urakoza mwirangi hanyuma ugashira kw'ikidodo. Urumva ingene se yasubiye kumuha agaciro kumubwira ati urafise uno munsi ko wagarutse urafise uruhusha ko gusinya mu izina ryanje. Abagarutse haleluya bafise mu izina rya Yesu kuvuga gusenga gusenda abadayimoni mu izina rya Yesu. Yesu yaribagiye ibyo twaciyemo byose yarabihanaguye. Yesu yaribagiwe ubucocegwa twaje twambaye kuko twikubise imbere yiwe twasaba imbabazi. Atwambika imvune zera atwambika impuzu y'inyabarabami isigura ngo nawe uri mu rugezo rwanje uri mu rugezo rwaho witwa uwanje. Haleluya. Ariko si ibyo shaka ko tuganiramwo, ndashaka ko tubandanya ngo mwumve context ambiance yari hari ico gihe. Baranezerewe indirimbo zishikana ku birometero bashizemo amabafle menshi sinzi ko ico gihe yari ahari. Ariko hari umuziki abandi bariko baracana ko mbega vyahiye oya hindukiza akamoto gashika ku birometero. Hari umunezero bamwe bazana ibirungo bashira muri yanka yinuze. Muravyumva muriko muravyumva ariko mumbabarire naho amasaha yageze. Hari umunezero ahantu 25 ushaka kuri 27 mwumvirize. Akumwana wiwe w'imfura yari mu ndimiro. Wa mwana w'imfura yari he? Ari mu ndimiro, ari mu kazi. Ariko araza agira ashike ku nzu. Yumva inanga n'imihamirizo. Yanza ndirimbo arazumva. Ahamagara umwe mu bashumba. Biranga ko yinjira aravuga ati vye vyose reka mbaze. Amubaza ibibaye ivyo ari vyo. Nibiki byabaye muhira? Aramwishura ati murumunawe yaje. So yamubagiye yashura inuze. Arasubiye kwisubiramo. Kuko amubonye agikomeye. So uzi ikintu yakoze so? Ntiyanamubwiye n'ivy'impuzu, ntiyanamubwiye n'ivy'impeta, ntiyanamubwiye ivy'ibirato. Uyu mukozi amubwiye iki? iri shuri murazi yuko rimwe na rimwe hari ibintu bihora bitera ibibazo bitari bikwiye gutera ibibazo. Urazi ibyo yakoze ya shuri ya yindi hari inka iruta izindi mu bisanzwe. Aborozi barazi yuko hari inka iruta izindi. Iyo iserutse abantu bose ntibabona za nka zindi zonze bacavuga ngo ari n'inka. Ijye nyene niyo yaseruka mu rugo niho yasohoka ahiciye abantu bose bakavuga ngo ati izo nka nizo kwande aho ariko bavuga imwe. Iyi nka biboneka yuko muri uru rugo bari bayishimiye cyane. Uyu mukozi rero acakora ku mutsi ugoye, la corde sensible. Yafashe ya nka niyo yabaze. Burya hari ibintu bishobora kuba mu buzima ukabaho ukanaba n'umukristo mwiza ukanakora ibikorwa by'Imana neza ukanaryoherwa ukumva umenga abantu bose baranashima ibyo uri kurakora ugasa n'umuntu uhimbaza ukora ku mutima wa data kubera ingene ubayeho n'ingene ukora gushika umunsi bazokora kuri ya nkinuze. Murongo kwirikira mumvirize bamaze gukora kuri ya nkinuze icabaye.
umurongo ukurikira. araraka 28. Araraka. yanka kwinjira. Se arasohoka aramwinginga. L'image. Araraka yanka kwinjira. Narondeye akaimage nuko katabona neza. Araraka aranka kwinjira ahari umunezero. Araraka yimba ishavu riraduga muri we, yumva umenga murumuna we yomurya amenyo. Iyi imaje hari abo muhora mwibona gutya, hari abo muzi. Araraka shye kubera iki? Inkinuze aha rero niho hahagaze ubutumwa tugiye kuganira uno munsi. Nibiki bituma umera gutya? Nibiki bituma umera gutya? Nibiki bituma umunezero wawe atawugifise? Nibiki bituma byanka ko winjira mu nzu kwa data unezerwe igihe abandi bariko baranezerwa? Niki gituma igihe abandi bakoranye bahimbaza Imana wewe ufyura umunwa ukaraka? Niki gituma byanka ko winjira muri presence y'Imana unezeranwe n'abanezerewe? Niki gihora gituma ukubita urutoke ukumva kumenga ibyawe byose babikunyaze kandi ata muntu ashobora kukunyaga ibyawe? Niki gituma byanka ko winjira mu munezero mu rugo kwa data? Niho tugiye kuganirira uno munsi. Nibiki bituma umera ukumeze? Uyu murongo wa 28 utwereka ngo uyu mugabo imyaka yose yari amaze ariko akorera se, imyaka yose yari amaze ari muri urwo rugo, ntibari bigere bamumenya. Leo mtaniona, uno munsi murambona, uno munsi ivyo nabitse ndabisohora. Hari igihe umara igihe kirekire ugahisha ukagenderako, ugasura ukagenderako, vyoba byiza yuko biturika bikaja habona kugira bimenyekane aho ugwaye. Ntawe ushobora gukira atamenye icyo agwaye. Numvise umuntu yagiye kwa muganga ariko akabazi neza ko niyavuga neza ibyo agwaye bahava bamubaga, acatangura kubesha. Nimba yaragwaye kuguru atangura kuvuga ukuboko ko bizunguruka mu mugongo, naho arabizi neza ko ari mu kuguru. Umuntu akira. Hari ibihe tumara imyaka twinyegeje, tukinyegeza, tugakora, tukagaragara nk'abantu beza, ariko bikatubuza kwinjira mu munezero w'ibyo turiko turabamo mu Mana. Ndipfuza kuno munsi tuva ngaha umunezero wacu udushoboza kwinjira mu rugo kwa data. Mbwira mugenzi wawe uti ntukume hanze ufyuye umunwa, injira. Haleluya. Uno munsi biramenyekana, ibituma wanka kwinjira biramenyekana. Turavuga kuri bike. Mwibuke Yesu ari kuvuga uyu mugani ariko yishura ikibazo c'abande. Abafarisayo n'abanyabwenge bivyanditswe barazi neza yuko bobo ari abana b'imfura, baragendeye ivy'Imana igomba, baragumanye itegeko nibwirizwa, bararigendeyemo, barazi yuko uko bigenda kose Imana itegerezwa kubagirira neza. Nico gituma Yesu nimbaje agatangwa kugirira neza abanyabyaha, ishavu ryaraduze. Bigenda gute ko uyu muntu yegera abantu babi kandi twebwe beza tuhari? Ndashaka kubwira abanyedini bicaye hano, uno munsi murakeneye kubohoka. Abanyedini bahagarara ku bintu byiza byinshi bakoze banakoreye n'Imana, bagaca bishira mu mugwi umwe, ariko kandi bagaca banashira n'abandi mu yundi mugwi.
abanyedini nibo bariko barabuza abari kure y'Imana kumenya Imana kubw'inyifato yabo. Yesu ntiyabyihanganiye, yabaciriye uyu mugani. Uza guhera udafise inyishu. Uyu mugani narababaye mpejeje kuyusoma kuko sinumvise neza ingene uwo muhungu yahejeje. Byari kunyohera iyo biheza yinjiye mu rugo agumbiriye mwene wabo agasangira kuri ya yindi nuze, ariko sinzi iherezo ryavyo. Nasho bitwaye uno munsi niko turaburiya, uno munsi turi muri twebwe jewe nawe. Duheza gute igihe duhejeje kumva ububi bwacu naho duhajije? Twebwe twiyita ngo turazi Imana, turagororotse. Duhereza hanze canke turinjira? Nibiki bitubuza kwinjira mu munezero mu rugo kwa data? Icambere tukibona ku murongo wa 29. Nibiki bitubuza? Icambere tukibona ku murongo wa 29 hamwe na 31. 29 iki cambere kitubuza mumvirize icarico. Ikintu cambere kitubuza nugutahura data ukutariko. Ushaka ucandike. Ikintu cambere kitubuza kwinjira mu munezero kwa data nukudatahura data neza. Dutahura ukutariko data. Gutahura Imana data ukutariko kutubuza kwinjira mu munezero kwa data. Umviriza uyu muhungu ikintu cambere yavuze gute? Maze abwira se, uwo muhungu abwira se ati raba iyi myaka ingana itya ngukorera. Raba iyi myaka ingana gutya ndagukorera. Naho nigeze kwanka ico uwangezeko. Naho nigeze nanka ico wantumye cose. Nanje naho wigeze kuma n'agasuguru unezeranwe n'abagenzi. Mwumvise? Kare yari imfizi nuze, sinzi ko ari imfizi shanga ishashe. Ubu wewe abonye agasuguru. Icambere twumvise ngo yavuze ngo maze imyaka myinshi ngize iki? Maze imyaka myinshi ngize iki? Ndagukorera. Il y a tant d'années que je te sers. Haizi imyaka myinshi ndi à ton service. Haizi imyaka myinshi niko nkora ibikorwa vyawe. Uyu muhungu ntiyatahura ubucuti afitaniye na data. Yibona nkande nk'umukozi. Yamabona se icyo avuze ntegereje kugikora nk'umukozi. Yarabayeho nk'umukozi, nigeze atahura ko ari umukozi ahubwo ari umwana. Bibiliya irambwira Yohana igice cya 1 umurongo wa 12 ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. N'ububasha buguha gucika umwana w'Imana. Abamwakiriye ntibahaye ububasha bwo gucika abakozi biwe. Oya, yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Kimwe mu bintu uyu muhungu atasobanukirwa neza nuko yifata nk'umukozi. Ntiyigeze yumva ko ari umwana wo mu rugo. Nico gituma n'ivyo yakora yabikora kugira ngo anezereze boss, shebuja. Kandi uwo shebuja yari se. Ntiyigeze atahura ubucuti se yamugombamwo ko atari ubucuti bwo kuba umukozi n'umukoresha, ahubwo ari ubucuti bwo kuba umwana n'umuvyeyi. Yifata nk'umukozi. Ikindi tubona muri iri jambo nuko bitwereka ukungene uyu muhungu ivyo yakora vyose yaragamije guhabwa iki? Impembo. Narakoze uko nshoboye, nta na kimwe ntakoze, mu byo wantuma narabikora, ariko ntiwigeze umpa
n'agasuguru ngo nsangire n'abande n'abagenzi. Se wiwe ku murongo 31 aca mwishura amubwira ikintu uwo muhungu atigeze atahura. Nawe aramubwira ati mwana wanje tubana iminsi yose kandi ivyanje vyose ni ivyawe. Tubana iminsi yose. Sinari nzi ko muri mind yawe uriko wifata nk'umukozi. Sinari nzi kurondera agahembo kuko ivyo mfise vyose ni ivyawe. Hallelujah. No prefera kwitwa umwana w'Imana kurusha kwitwa umukozi w'Imana. Kuko umwana w'Imana harimo ubucuti butampa gukora ndiko ndondera agahembo, ahubwo bumpa gukora nk'ukunze Imana. Uyu muhungu yari kurondera agahembo. Mu bwenge bwiwe ntigeze atahura ubucuti afitaniye na se. Se arababaye, mwananje ibintu byose mfise turabana ariko kandi ni ibyawe. Nibyayi nibikenewe no kunansaba. Wari kubironka kuko ni ibyawe. Ariko aho kubironka wewe yarakora pour mériter, kugira ngo yemererwe guhabwa agasuguru. Buke buke azohebe ashike kuri ya yindi inuze. None ya yindi inuze, umwana yiviriye mu ishamba, yiviriye hariya tutazi yavuye, niba ashikiye kuri yo. Murumva wewe yamaze imyaka ariko arakora ahere ku gasuguru, aduge ashike kuri ya yindi sumba zose. Ariko raba umwana avuye yasesaguye n'ibindi byose, araje aciye ashikira kuri ya yindi inuze. Iki nikitwereka itandukaniro riri hagati ya la loi hamwe na la grâce. La loi ikubwira ngo, itegeko rikubwira ngo kora kugira ngo uhabwe ibi nibi nibi. Uyu mwana nawe nyene yararindiriye yuko niyamara kubikora neza azogera igihe akabwira se ati, papa, kubera ivyo nkukorera, kubera ndi umwana kumvira, ndashaka yasuguru inuze. Ariko ahantu harantangaza. Kubera iki? Tubona abana babiri, umwe yari yaragiye agenda kure ya se, uyundi nawe asigara hafi ya se. Mugabo munyumviririze neza aha hantu. N'uyu yasigaye ntiyasigaye mu byo data agomba, asa n'uwagiye. Uwagiye yaragiye atakarira hiyo, abaho ubuzima yigombeye. Ariko uyundi nawe asigara ngaho mugabo atari ngaho. Asigara ngaho ashizeho amategeko yiwe atari amategeko ya se. Yabaye mu mategeko yiwe, ntiyigeze abaho mu rukundo rwa se. Birashoboka yuko umuntu ashobora kwitwa ko ari mu Mana ariko yibereyeho n'amategeko yiwe. Munkurikire neza. Birashoboka ko abantu buzuye mu ishengero no munsi byitwa ngo bari hafi y'Imana ariko basa n'abagiye, kuko bari kure mu mabwirizo n'amategeko yabo atandukanye n'ay'Imana. Bari kure kuko ibyiyumviro byabo biri kure y'ibyiyumviro bya se. Bari kure mu mabwirizwa yabo. Ibwirizwa ry'uyu mugabo cyangwa loi yagenderamwo, naho byitwa ko ari ruhande ya se, yari itegeko rimubwira ngo ninakora neza nzoshobora kwakseda kuri ibi nibi nibi. Ico yashaka kwari kuzohava ronka impembo, ariko bivanye n'ibyo akora, bivanye n'akazi ingene yagakoze neza n'ingene yitwaye. Icamusunika ni rwa urukundo akunda se, ahubwo kwa urukundo yikunda.
umuntu umwe yatubwiye ariko arakoresha ngo nombrilisme. Ubuzima bwose buguma buturuna iruhande y'umukondo wawe. Ibintu byose ubirabisha kuri wewe. Ivyo yakora yarondera ko bizoba ivyiwe. Ntiyigeze yiyumvira yuko hari irindi tegeko ry'urukundo riva kwa data. Yabayeho ari nk'umukozi, ari nk'umuja. Abakozi omwe baranasaba n'ideni. Data buja nyongera canke raba uburangurana. Nashikiwe n'akabazo. Ariko uyu ubuzima bwiwe yabuhagarara kuri mérite. Nitatumika. Ntiyasinzira. Wabonye yuko amasaha menshi yamara hehe? N'igihe umwana yagaruka, se yaguma arindiriye umwana, ariko uyundi yaguma agira iki? Gukora kugira ngo abwire se, data, ivyo nakoze bimeze gutya na gutya. J'ai droit yuko ndonka iki niki. Iki cambere kiratubuza umunezero igihe tudatahuye yuko turabana mu rugo, kandi ivyo dukwiye gukora dukwiye kubikora mu rukundo. Birabuza umunezero. Birabuza umunezero igihe ubuzima bwacu buriko buturuna autour y'amategeko twebwe twishiriyeho n'ivyo dushaka, tukibagira ahubwo ivy'Imana tugombamo. Birabuza umunezero igihe ubuzima bwacu turiko turondera inyungu zacu, ariko tutigeze twiyumvira urukundo n'umunezero dukorera muri data. Abenshi bifata nk'abakozi, kandi bamwe baragira n'igihe bavuga ngo niyo baje gusenga babwira Imana ngo Mana uranzi, uzi ivyo nagukoreye, uzi kangahe nasenze. Rimwe na rimwe haraho twebwe abigisha ari twebwe tubasunikira muri uwo mutima. Imana tubabarire. Tukabasunikira mu mutima uko umenga duseruka imbere ya data twishuza ivyo twakoze. Mbega yoyo twishuza tworonka ivyo dusubiza? Ninde yayikunze ubwa mbere? Ninde yayihaye ubwa mbere? Ntawe uhari. Bibiliya imbwira ngo yadukunze tukiri abanyabyaha. Yadukunze tukiri abanyabyaha. Si ivyo twakoze byatumye dupfira ku musaraba, ariko n'urukundo yadukunze ituma yitanga ku musaraba. Bamwe turagera gihe tukavuga ngo reka nkore cyane, nkorera Imana kugira ngo nayo izinyibuke mu gihe kigoye. Ubucuti dufitaniye n'Imana ni mpanguhe. Birababaje. Birababaje kutuza kugira business n'Imana. Umpangahe? Nangahe? Musabiki? Reka ndagikore, mugabo nawe ntuzonyibagira ahantu. Turi muri deal n'Imana. Ntidutahura ku bucuti dufitaniye nayo butari ivy'umukoresha n'umukozi, ahubwo ari ubucuti bw'urukundo. Ivyayo vyose ari vyacu. Rimwe na rimwe haraho ndavyiyumvira nkumva ndababaye, kuko kenshi nivyo dukuriramwo. Dukuriramwo mu bintu byo guca umukozi, no ku Mana tugaca umukozi. Ahandi naho tugaca ibitsibo. Reka nkorera ibitsibo. Uri gukorera ibitsibo, ariko umutima w'urukundo wari kuba ugusunika kumva kunezerewe gusubiza Imana ivyo yagukoreye. Ikibazo nabajije umunsi umwe, mbega umunsi Imana yovuga ngo nta bitsibo bihari, nta mpembo izosubira kuhaba, wobandanya ukorera Imana? Iki nico cyo kwerekana igituma uyikorera. Uyikurira kugira ngo wunguke, iguhe, cyangwa uyikorera mu nyishu y'urukundo yagukunze. Abenshi Imana tubabarire, kuko turi mu buzima bwo kudatahura data wacu. Nico gituma iyo tutaronse agasuguru, iyo tutaronse iyinuze, turahaguruka. Bamwe tubwira Imana ngo Mana urandesevye,
mana urambabaje, mana sindabyumva, raba imyaka ndagukorera, none iyi niyo mpembo ndonse. Iyi mpembo niyo ndonse kubera ikiga mana utari kunkorera nk'ivyo wakoreye uriya n'uriya, kandi ndabiravye neza naragukoreye kubarusha. Abenshi twiziye mu rusengero ariko tumeze nk'aba bafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe. Ivyo rero nashaka kuvugisha ukuri ko bitubuza umunezero yo kwiyagura mu Mana. Igihe cyose tuzobona umuntu agiriwe neza, ahawe iyinuze, tuzogira iki? Tuzofyura umunwa, tuzokumva ishari rizoduga muri twebwe, kuko twakoreye Imana turondera igihembo. Ntitwigeze dukorera Imana mu nyishu y'ivyo yadukoreye twumva tunezerewe kuba abana bayo bakora ivyo bategerezwa gukora mu rugo. Nimuze tuve mu mategeko yacu no mu kurondera amadiri tugirana n'Imana, turondera ahubwo urukundo rw'Imana bari kudusunika gukora ivyo dukora. Nguyu umutima Imana itugombamo. Atari ivyo hariho frustration, umururazi, kumva ko abantu bamerewe nabi. Uwo mwari kumwe mu masengesho aronse promotion, mwese mwatanze umutwaro wa promotion, aronse inyishu ya promotion, bamudugije mu kazi, baciye bamuha n'ibi n'amavantage. Bukeye uza mu masengesho inshuro zibiri, mugabo amasengesho yawe raba neza ingene avuga. Avuga gute? Mana, urya ntitwasengeye hamwe, urya ntitwavuze bimwe, imitwaro ntiyari imwe, ko ndanamuzi rimwe na rimwe afise n'intege nke ahari n'aha arazifise. Kubera iki wewe watanguye kumwishura jewe narakoze uko nshoboye kose kugira ngo ngende mu vyo ugomba? La loi iratandukanye na la grâce. Ubwo twagiriwe n'ubuntu, gira mugenza uti ubuntu nibwo bwadukijije kubwo kwizera. Navyo ngo ntibiva mu bikorwa kugira ngo ntihagire wirata. N'ubuntu nagiriwe. Itabimpaye uno munsi ihabwa icubahiro kubimuhaye. Erega ntatwaye ivyanje. N'igihe ntitwazananye ku isi, n'igihe tuzosezera ugira uzoshovuga ati najewe ndagiye. Hari uwabigize ati sinshobora kumureka, asimbira muri tombe. Bati basipuma mureka, tangura mufurire. Aguma uko bafurira aguma yikura kwivu, aguma arira yikura kwivu, aza yisanga hejuru. Ntibishoboka. Twese dufise ivy'Imana yateguye. Nezererwa ivy'abandi, nezererwa ivy'abandi. Ndabisubiramwo, naho bigoye imibiri yacu, nezererwa ivy'abandi. Ndashaka ko amina zivamwo hose. Niko kubohoka kwa mbere. Ndababwije ukuri. Ahubwo uvuga uti Mana mwongere. Ntushire ko ngo najewe ndi nyuma. Oya, mwongere. Iciyumviro ca jewe naho ukirindirize. Kuko Imana irazi bigukwiye no mu gihe kigukwiye. Ukudatahura neza Imana yacu biratubuza umunezero mu bwami. Bamwe twashizeho amategeko y'uko umenga Imana itegerezwa kubera ivyo nayikoreye n'ivyo ndiko ndayikorera. Bamwe muzinduka mu bikorwa kanaka, mugirira neza abandi. Hari n'abandi mugira ama visite, hari n'abandi muje kuraba abagwaye, ariko vyose bituruna oturu ya jewe. Umva ingene bibabaza kuja gusengera abagwaye ariko ari ukurondera ico uzobwira Imana ngo wabonye. Umva ingene bibabaza.
guhagarara imbere ugahimbaza imana, ukarongora abantu mu guhimbaza imana, ariko kugira ngo uzubwire imana ngo mana wabonye ko abantu bawe bahezagiwe, uzunyibuke nanje. Turiko duca umukozi kudatahura neza ubucuti dufitaniye n'imana. Nezererwa abanezerewe. Nimba batwaye cya kimasa kinuze, hagarara babwira uti nimugire zibiri. Uko niko kubohoka. Ndababwije ukuri niko kubohoka. Utarashika aho hantu wumva kunezerewe mwene wanyu unezererwe iby'Imana yamukoreye, ngo nemwipfurize ibyiza kurusha. Hari ahantu nawe utazogera mu munezero. Iminezero yacu irapfunganya ahantu, biratubuza ko twinjira mu kunezererwa mu bwami bwa data. Kubera iki? Kuko twamaze kwiyugarana ahantu havuga ngo ni jewe gusa, ni jewe, mana nyibuka, mana uranzi, mana raba ibyo ngira, raba ibyo nkora. Iki kintu ndifuza ko tubanza kugifata tukagitahura neza. Iyo wifashe uko utari, iyo udatahuye ubucuti mufitaniye n'uwo data, wifata nk'umukozi. Ivyo uri kurakora byose ubikorera amategeko yawe, nta mategeko y'Imana arimo. Kuko la loi de la grâce ni la loi de l'amour. Imana itegeko ryayo ngo ntirivuna, ni itegeko ry'urukundo. Uko urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye itanga icyo yari ifise de précieux cy'agaciro, ari umwana wayo w'ikinege. Ibwirizwa ry'Imana riruta yandi yose, ni ibwirizwa ry'urukundo. Ukunda Imana ariko kandi ugira iki? Ukunde na mugenzi wawe. Byose bipfunganiye mu rukundo. N'uburyo dukorera Imana bipfunganiye mu rukundo dufitiye Imana. Ntibipfunganiye mu nyishu no mu ngaruka no mu mpembo turonka, ariko bipfunganiye mu rukundo Imana yadukunze, natwe tukumva twoyisubiza ibigaragaza urukundo tuyikunda. Ni iki gusunika gukorera Imana? Nakanya keza ho kwisuzuma. Ni biki bigusunika kwitangira abandi? Ni biki bigusunika kurara itiro ryaheze uri kusengera abandi? Ni biki bigusunika gutanga uburyo bwawe kugira ngo uhezagire abari mu kibazo, ufashe abatishoboye? Ni iki kigusunika kubikora? Mbega nihoba ari ukurondera agahembo kava ku Mana? Turazi yuko Imana ihemba, turazi kandi yuko uyikoreye atazokwigera maramara, ariko igihe ndabishize imbere bica byica ibindi byose, bica bihinduka la motivation, ikinsunika gukorera Imana, bica byica n'ibyiza byose ndoba nakoze. Ariko igikwiye gusunika umutima wanje n'ubwiyumviro byanje n'urukundo Imana yankunze, nanje ndayisubize mu kuyikunda. Cyo cyari cyambere. Icya kabiri gituma umunezero tubura umunezero mu rugo kwa data, icya kabiri naco nyene kirakomeye, ni uburyo tubana nabi n'abandi. Imigenderanire dufitaniye itameze neza n'abandi biratubuza umunezero. Aha. Icambere cyari hagati yanje n'Imana ibucuti dufitaniye, ariko ubu haje ubucuti canke imigenderanire ngiranira n'abandi. Bibiliya irambwira ngo ukunda Imana n'inkomezi zawe n'ubwenge ibyo ushoboye byose, ukunda Imana. Ariko kandi Yesu acabandanya avuga ngo hari n'irindi bwirizwa risa n'iryo nyene, ngo ungere ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Hejuru yo gukunda Imana bizogaragarira mu kungene ubana n'abandi. Urugezo ugeramwo rwo kugaragaza ubucuti ufitaniye n'Imana turusuzumira canke rusuzumirwa mu bucuti ufitaniye n'abandi.
aha rero iyo ubucuti butameze neza, imigenderanire itameze neza n'abandi, biratubuza umunezero, bikatunanira ko twinjira. Ndashaka ngo twimbutse ujya muntu ngene yarahagaze. Abandi bariko baranezerwa, binjiye mu munezero wo kwa se, ariko hari kimbabaza. Iyi nkuru ihera ntamenye nimba uyu muhungu yagumye afyuye umunwa hanze canke yinjiye mu munezero wa se. Ikibazo afise ni ikihe? Badusomere umurongo wa 30. Mwumvirize neza. Maze uyo mwana wawe aje, umviriza icambere amwise nde? umwana wawe aje. Ariko abwira se, abwiye ngo cya gihungu cawe kije, wa mwana wawe aje. Mumva mwiki? Mu mutima wiwe yaramaze kugira iki? Kumukurayo. Yaramufuse. Si n'umuvukanyi, ni umwana wawe. Ariko abwira se. Sinzi yuko nawe atahura yuko uyu ariko arabwira ari se. Wa muhungu wawe. Harimwo amacakubiri adasanzwe. Division mu bavukana. Bibiliya irambwira yuko hari ibintu uhoraho yanka ngo mbere bimusesema. Bimwe muri vyo hariho ngo uwuzana amacakubiri hagati y'abavukana, uwuzana inzankane, amacakubiri hagati y'abavukana. Uyu muhungu yamaze gukura mu mutima umuvukanyi wiwe. Shengero ry'Imana, reka tugaruka aha hantu, tuve mu nkuru y'uriya muhungu, twinjire mu nkuru yacu. Ni bande mwamaze gufuta? Imbere yuko nigisha, nabanje kukibaza ico kibazo madamu wanje. Amubaza ntimbwira, hari umuntu wumva ko ufite ishavu yakugiriye nabi, wumva yuko vyo kugora kumuharira? Yamaze amasaha ariko ariyumvira, arambwira ati ntawe mbona. Bavuga nti Imana ishimwe, haleluya. Iki kibazo udashoboye kugitorera inyishu, bizotwara, tuzomera nka twa tuntu twama turiko turajya iminezero yacu. Kuko wa muntu wamaze gukura mu mutwe, uko biri kose azoguma agaruka, kandi ibihe n'ibintu bizoguma bimugarukana. N'imiburiburi uzokumva izina ry'uwundi muntu mukorana yitirana na wa wundi. Uzobona mu bandi bantu umuntu afise amatwi nkayiwe, usubire wumva umubabaro, umunezero wawe ugumugenda. Umuntu asa nawe akwibutsa wa wundi, kuko waramaze kumwanka, uramukurayo. Iki ni kibazo dukirizwa gutorera inyishu nk'ishengero ry'Imana. Mw'isi ibintu bariko baravyiyumvira. Mw'isi bavuga bati aba naba, nabo naba, naho duhuriye. Umwe wese naronka ivyiwe, nanje ndonka ivyanje, ariko mu bwami bw'Imana suko. Muze murabe. Kayini, Imana yaramubajije, imubaza gute? Mwene wanyu arihe? Ikibabaje nuko inyishu yishuye nuno munsi abantu bakibandanye bayishura. Yishuye gute? Wancungishije, ndumurinzi wiwe, ndumusiti wiwe. Nuno munsi ico kibazo abantu baracishura gutyo. Ariko tukuzura mu mashengero turondera ngo Mana ndagushima, Mana nyuzuza umunezero. Ntibishoboka. Hari abantu abavukanyi, twese turi mu muryango w'abavukanyi, kuko turi abantu bari mu mishusho, haba umurundi, haba umukongomane, haba umuzungu, twese turi abantu b'umuntu umwe, tuva ku Mana imwe. Nta macakubiri yarakwiye kuhaba. Nta macakubiri, amoko, intara, ibyo akora, abize n'abatize, abafise n'abadafise, ayo macakubiri yose akugwaho n'umusaraba.
kandi amacakubiri abuza umunezero umuntu kwiyagura. Hari aho twumva abana b'abakuze bababwira amakuru y'amacakubiri. Mwananje, bariya abantu ni babi, bariya bagize nabi, bariya abantu ni babi, naho uzogenda uzuwame wirinda. Iyumvira umubyeyi akagaburira umwana amacakubiri, aho kumuha amata akamwonsa amacakubiri. Hakama ikiganiro mu ijoro kiriko kibabwira ububi bw'abantu, bikamugora igihe ageze kubaka ugwiwe, agakundana n'uwo yakundanye, hama hagera igihe akumva kumenga yomubaza ati mbega uri muri babandi abavyeyi bambwiye. Urukundo rwamaze gukura, abantu barakundana, abantu barazinanye, baranezerewe, umwe wese aranezerewe, ariko kubera ivyo bagaburiwe bije kwica urukundo rwabo. Birababaje. Ishengero nitwe twategezwa kubisambura ibi bintu. Kubera iki? Kuko Bibiliya irambwira neza ngo amacakubiri akugwaho niki? Kiretse nimba mugendera munsi y'igiti. Ariko nimba uri munsi y'umusaraba, umusaraba urakumenagura ukagukuramwo amacakubiri. Turavukana. Omero kuboko mugenza uti turavukana. Turavukana. Nta gikwiye kudutandukanya. Nta gikwiye kudutandukanya. Uyu muhungu yagize ikibazo. Ati uyu uramumbwira gute? Raba umuhungu wawe yamaze kumukura mu bavukanye biwe. Nibaza ko uyu muhungu byamunaniye kwinjira mu munezero. Abenshi birananiranye ko twinjira mu munezero ngo twiyagure dusenga Imana, kuko iyo utanguye gusenga ugumurondera kuraba abariko barakurongora baribo. Iyi ni ingwara i Burundi bugwaye. Ni ingwara Burundi bugwaye. Dutegerezwa gukira. Birakubuza kwinjira mu guhura n'Imana, mu gukomenya n'Imana. Ikintu cyose ninda turongoye, ninda ariko raturirimbisha. None birakunanira ko winjira mu mpwemu kubera wakuririmbishije. Umunezero uri kurabura mu bantu, bikabananira ko binjira mu munezero mu bwami bw'Imana kubera ikibazo cy'uko bitandukanije n'abandi. Ubucuti dufitaniye n'abantu ni kimwe mu bishobora gutuma umunezero w'Imana uba muri twebwe cyangwa ubura. Suzuma ubugingo bwawe. Uhagaze kuki? Ni giki? Mbega uno munsi washobora kuvuga ngo cya gihungu cyawe. N'amacakubiri mu bantu b'abakozi b'Imana. Twebwe bariya ba bantu batizera, abafarisayo Yesu yeko aravuga ntitubarondera ahandi, bari hagati muri twebwe. Nuko ntobabaza ngo mubwire mugenza ati mbega wowe uri umufarisayo? Ivyo ntavyo nobabwira. Mugabo bari hagati muri twebwe dusenga kabiri, twisonzesha kabiri mu ndwi, turatanga. Muramuzi ko irya shengera rije naryubatse, nije natanze ajya makaro, irya tapiri imbere nije nayitanze. Bamwe n'igihe bagiye baca basaba amabafure bazanye n'amatapi, bagaca basohoka. Umuntu umwe arabisaba, baca bamubwira bati nukuri turabiguha byose, kuko nimba gukora Imana kwawe ko ari guhagaze ku byo watanze nk'amabafure n'amatapi, genda. Bantu b'Imana, iyi ni ingwara dukeneye gukira. Ntibishoboka ko tuvuga ko twuzuye umunezero. Bibiliya imbwira ngo umunezero uzanwa na mpwemu. Mpwemu ntaba hagati y'amacakubiri. Je suis désolé. Hagati y'abantu batamerana, batakirana, twebwe dusenga cyane, twebwe abagenda biye n'ibinyabugingo, twebwe turatogotesha.
bagena abanyamubiri wacu utangura gushiraho intandukanyo ibibatandukanya hagera n'ahantu mu ishengero abantu bamwe bamwe sindiko mvuga ngaha batangura kwambara ibibatandukanya n'ivy'abandi impuzu yera kuva ku mutwe hejuru gushika hasi we are holy turabera no ku mutima nuko nyene ahubwo ntimuzi ko muri kure nimba muri kumurondera marke yo kwitandukanya n'abandi kiya gihungu cawe kigarutse waciye ugiha vyose iyo macakubiri subiramwo umurongo wa 30 harimo ibintu bitatu nkura mu maze uyo mwana wawe aje uwo mwana wawe mu macakubiri yakomvye ivyawe abisambanisha gezaho yagize iki amufitiye ipfuhe rimwe ridasanzwe yakomvye ivyawe acaragenda arabisambanisha sinzi ko bari kumwe Yesu yabimenye gute yaribaza ati ibyo ari byo byose uko ndamuzi petit frère agarutse atakintu afise ashobora kuba ariko ntibari kumwe harimo ugwanko harimo rancune idasanzwe ugwanko bene data munyumvirize neza biratugora igihe turiko twiyumvira ngo bariya bononye ibi abana abanyakibi badutwaye ibi ikibazo ca mbere kihari mu Burundi ugiye no mu masentare ni ikibazo cerekeye iki amatongo baguma bashiraho amasentare yerekeye iki bagashasura n'izindi speciale zerekeye iki yakomvye ivyacu yakomvye ivyawe ariko abo nyene nibo duhurira mu ishengero bavuga ngo abi Filipi gice ca kangahe abi Filipi gice ca 3 umurongo wa 21 iwacu ni mwijuru aho turindiriye kugaruka ku mucunguzi wacu haleluya iwacu ni mwijuru ariko masentare y'amatongo akagomba gwira yakomvye ivyacu byose yakomvye ivyawe ngibi biriko biratubuza umunezero umurundi ugira atsindwe kwitongo umurundi ugira atsindwe muri sentare aguma yunguruza nigi yashitse mu yanyuma naho nyine yiyumvira iyo yunguruza yo muma ashagaruka mu yintango hari naho abandanya muri East Africa hama muri international hari abantu bari complique no nta nshako nibishoboka aho nyine muri kumufiki akarimbi ko kuva ngaha gushika ngaha akarimbi ko kuva ngaha yakadeplashije yagakuye ngaha none aho karimbi nakaye nikagandi kibiti amanama hakavamo inzankano ukacucangura kubishira mu bana bawe abana bawe nawe bakavuga ati bajya natwe tuzokura turondera ingene tuzogashingura kugira tugasubizaho kari ibibazo tukazobisubiraga abana bacu bariya niyo batwimye itongo iri niyo barinyaze niyo bagize iki ariko mu ishengero tuvuga ngo iwacu ni mwijuru aho turindiriye umukiza azoza kudutwara yakomvye ivyacu byose rancune no byita gute mu kirundi la rancune ugwanko rumwe rwo ku rwego rwo hejuru urimwo urumururazi urimwo kujingitwa urimwo sinzi ibiterimo byose woshiramo ugwanko birabujije umunezero w'abantu bari mu ishengero hakenewe iki none hakenewe iki hakenewe guharira bandanye uwo murongo nyene ndashaka uwo murongo usubiremo harimo ikindi kintu nshakamo ngaha nabonye division ukutandukana mbonamwo ugwanko rumwe rudasanzwe ku buryo yakomvye
ibyawe abisambanisha umubagira ishuri inuze. umviriza rero ucuta ko ugira iki? umubagiye iyinuze. iyo basupfuma uhitana kakandi kariho karipfira. la jalousie, ishari irabujije umunezero abantu b'Imana. amaze imyaka bariko barasenga, ariko uko basenga niko barindira yuko Imana ibagirira neza, ariko bitabaye uno munsi bikaba ku bandi. ishari. aririmba n'amafyeri, nawe usa amafyeri niko aririmba, avuga icyongereza n'amafyeri. oya, icyongereza bakivugira ku rurimi, niko bimeze. ishari. ashaka kutwereka yuko azi icyongereza kurusha abandi, arakizi nyene. haleluya. ishari riko ririca abantu, biranse ko banezerwa. Bibiri irambwira ngo nezerwa mu mwami. ndabisubiyemo mu giki? munezerwe. si proposition, ni itegeko. igihe bitinjiye naho gira iki? igihe bitinjiye gira iki? suzuma igigutera iryo shari, ihane, hama ndabibirika banga cugirira neza uwo muntu ufite ishari. ndashobora kumva haleluya. girira neza uwo muntu ufite ishari, musukeko, mwongere. haleluya. uzoba uri kurakira. camutangura gusuzuma abantu baba babagirira neza. si muri iyo ntumbero. ariko tuteza kugirira neza abandi. ishari rero yatubujije umunezero. shengero ry'Imana, uyu muhungu biramwankira ko yinjira. ikindi nabonyemwo cyamushikanya ahantu yanka kubabarira. aha rero harababaje. yageze igihe amwita igihungu ca ntuze. asubiye avuze ati yakomvye abijana mu busambanyi, umusambanyi, imboregwa, niki, yamwise amazina yose. yumva yuzuye umubabaro, ariko asuka imiriro. icanyuma avuze ngo yaciye adutwara na ka kantu twari dufise tugenderako. ishari. uyu muntu yamaze kumushira ahantu, yamaze kumuklasa. biragora gose yuko azoshobora gusura kumwakira. ndiko ndibaza yuko uyu muhungu se yoba yaragerageje kumubwira ati mwananje ndagukunda, ivyo mfise vyose ni ibyawe. ariko ntavyo ndamenya nimba uwo muhungu yarasubiye kwinjira. nimba yarinjiye naho atigeze amubabarira, yabanye nawe gute? ni hahandi yitwa ngo aba mu nzu kwa data, ariko atigeze afise umunezero. abenshi turinjira mu nzu kwa data tugasenga, tugashima Imana, mugabo tutigeze tubabarira. ukutababarira, mumbabarire mvuge iki kintu, ukutababarira ni kimwe mu makanseri spirituel. cancer spirituel, kuko yica amaserire y'umunezero n'ubugingo rufise muri wewe. ukutababarira bigenda bikurya, bikasureka kurya, bikakondesha, bikakuraho ubuzima bw'umunezero mu mwami. waje gusoma Bibiliya ukagumusoma umuntu, muravyumva? wasoma Bibiliya bakavuga ngo muzoranduka, azoranduka nyene. kubera iki? uragwaye kanseri kudaharira. kanseri kudaharira. turakeneye gukira kugira ngo twidegemvye. turiko turasengera ibintu byo mu mubiri, ariko benshi kumabona ingwara z'umubiri. izi ngwara zo mu mpemu ziragera n'ahantu zigasohoka hanze. abantu bakicwa ni guhagarika umutima, n'ugwanko, n'umujinya,
bikuzura mu bugingo bwabo bikabananira ko biyagura nuko basenga bakagwara mu buryo bw'impwemu. Ukudaharira uyu muhungu sinibaza ko yasubiye kwinjira mu rugo. Naho yo kwinjira muri urwo rugo bazotamba we azoguma yicaye. Kuva uwo munsi uyu muhungu ndibaza yuko azotangura gusaza kuko mu maso yiwe azojingitwa. Iyo umuntu ashavuye akoresha imitsi myinshi cyane kurusha ariko aratwenga. Iyo ushavuye ngo amaso yawe harakunjama hagasubira gakunjama ukaba uri kubwira imitsi yawe ngo kunjama nyene izinge nyene shavura nyene. Amaso yawe mu maso yawe hakababara, umubiri wawe ugatonekara, ugatangura kumva kumenga barayura kubitwa naho huzuye ikibazo cyo kudaharira. Umuntu wa mbere akira ni wowe nyene, kuko izo nguvu ufise yo kugumya. Hari abantu babeshejweho no kugumya umubabaro, bakumva ko ibi ari byo watuma babaho. Munyumve neza, akumva avuga ati jewe nakuze nanje ngo ndonke iki ndamwihore. Ubuzima bwiwe bwose buriko buturuna hehe? Ashaka kubaho, ariko kubaho kwiwe ashaka kuzogira iki? Kuzokwihora. Ubuzima bwiwe buriko bwubakira kuri ico. Iyo akoze ashaka kuba uwa mbere kugira ngo aronke promotion, aronke n'uburyo azagira iki? Iyo umuzaniye nk'inyigisho nk'izi zo guharira avuga ati aho rengana kuko nshaka ko ahubwo icondonsa ikintu kiduza umubabaro kugira ngo mbeho baze babone. Ambie adui yako aishi milele ili ikiwa ajionee kwa maso. Igikuru nuko mwavyumvise ko ari amaco. Murumva indirimbo nk'izo, nagumeho oya sinshaka mana ntumutware ntumukureho mugumizeho, kuko byanje biriko biratera imbere, azabone ko ataco yakoze. Ndakubwije ukuri, naho uzosenga, naho uzoja muri korale bakagwigisha amajwi 5 uzokwigera unezerwa, kubera ikikumotiva ne gusunika n'umubabaro n'ugwanko. Ukeneye gukira, kandi gukira ni wewe urekura, ni wewe uhitamo kurekura, kubabarira. Mviriza Yesu ico yavuze, iri jambo nari nashatse kurivuga. Yavuze ngo utubabarire, iyo musenga muvuga ngo utubabarire ibicumuro byacu, uduhe ibidukwiye uno munsi. Aho hantu twabonye ko twasimbye, utubabarire ibicumuro byacu, nuteranya ibitwosha nabi, nyamara dukiza kabi. Amen. Yasimvye iki? Utubabarire ibicumuro byacu, uduhe ibyo kurya bidukwiye uyu munsi, nuteranya ibitwosha nabi, nyamara dukiza kabi. Amen. Ariko Bibiliya itubwira ngo utubabarire kuko natwe nukuvuga ngo kutababarira ni kimwe mu vyonona ubucuti mufitaniye n'Imana. Mwene wanyu uzomushira he? Uri kuja mu ijuru kwande? Uzomushira he? Inyishu nukubabarira. Mbega nzobabarira umuntu asavye imbabazi? N'utazi insavye ndashobora kumubabarira. Iyo binshobokeye ndamushikira nkamubwira nti mbabarira, nshobora kuba naragutsitayeko, najewe nari naratsitaye, mugabo mbabarira kandi unsengere nanje ndagusengere, kuko tugo tuja mu bwami bw'Imana. Nta yindi condition. Ikondisiyo ya yindi ngo nabanza zane inzoga y'abagabo, ngo nkure kwiceyi,
sawa inzoga atayironse bizogenda gute? Uzoguma ufunze isura, uzokumubabaye, ukeneye gukira. Umbabarire Mana, umbabarire ibyaha, ariko kandi nanje ume kubabarira abangiriye nabi. Ntimbwira ngo abanje kunsaba imbabazi Imana nukuri nzobaharira, ariko imbwira ngo mbabarire nanje nkuko mbabarira abangiriye nabi. Birababaje igihe wumva kutegezwa guharira umuntu cyangwa kumusaba imbabazi, hanyuma agataha agapfa mudatunganije. Numubabaro bisaba gusubira gusengerwa kugira ngo Imana isubire kurestora ubugingo bwawe. Kubera iki? Hari ibyo utakoze wategezwa gukora. Shengero ry'Imana, sinobatwara amasaha menshi, ariko icyo nashaka kuvuga nuko hariho ibintu bitubuza umunezero bikatunanira ko twinjira mu rugo kwa data. Jalousie, ugwanko, amacakubiri, ukudatahura igihe turiko turakorera Imana ko tutayikorera amategeko yacu, ariko tuyikorera mu mategeko y'urukundo, kuko niyo mategeko yayo. Nibusa umuntu umwe babwiye bati, icyo dusaba cyose turakigukorera, ariko mugenzawe wa wundi tuje tumukorera inshuro zibiri. Ariyumvira icyo asaba, ataravuga ngo nimunkure mu ijisho rimwe. Kugira ngo mugenzi we bagire iki? Bamukure mwabiri. Biradutwengeje, ariko rimwe na rimwe uhora wumva gute igihe wa wundi yakugirira nabi asitaye agakomereka? Iyo ahuye n'isanganya, iyo ahuye n'icago, uhora wumva gute mu mutima? Mbega naho wumva umenga umera nk'uyu muntu yavuze ngo bamukure mwabiri, ngo nabimenye, ngo ahubwo ngo ni Imana imuhanye. Abafarisayo, ni Imana imuhanye, nari naramubwiye ni Imana. Iyo b'Imana ari twe tuyikontorora, sinzi ko yo kwiswa Imana rukundo. Ariko Imana ishime, kuko Imana itagendera mu mabwire y'abantu, ntirongorwa natwe. Imana iguma ari Imana, kandi Imana yitwa rukundo, igirira imbabazi abantu bose. Uyegereye wese aronka imbabazi. Nicyo gituma n'uno munsi nimba dushaka gurotuva umunezero wacu, twumvise hehe bishobora kuba byaratugoreye, ndashaka abaririmbyi bazi hano imbere bidufashe kwegera Imana no gusenga no kwiyumvira aho dukeneye ko Imana idukiza. Imana idukize. Yesu yaciye umugani ariko aganiriza abafarisayo. Uyu mugani uratwerekeye no munsi muri no shengero. Reka kwiyumvira utaje, ariko ni wewe, ni jewe, ni wowe, ni jewe. Ni iki cyantwaye umunezero? Bibiliya irambwira ngo ibuka urukundo rwawe rwa mbere. Ibuka urukundo rwawe rwa mbere. Ibuka ingene wakunda Imana, ibuka ingene wayikorera, unezere utari kuraharura, kuzuba mu rushana mu mvura, wumva wo kwitangira Imana n'ibyo iri kwirakora mu buzima bwawe, wumva wo shingira n'abandi, kubera ko uwo munezero wagiye uragenda. Ni iki cyagutwaye umunezero? Ukudatahura neza Imana n'imigenderanire itameze neza n'abandi, byarononye ubucuti dufitaniye n'Imana. Aka n'akaryo kuko umuntu wese yisubira indani muri we, akumva icyo mpwemu w'Imana agomba kuvugana nawe, hama bigusunikire mu kuyibwira uti Imana mparira, nyambika izindi nguvu n'inkomezi zo kudakora ibijyanye n'ibyo je nshaka, kugendera mu mabwirizwa yawe. Ndashaka guharira, mpa kunezererwa abanezerewe. Kanaka yarambabaje n'ibyo, ariko mpa kumuharira, mpa intambuko yo kumushikira, ndamusaba imbabazi. Ndashaka kwagukirwa no kunezerwa mu Mana. Haleluya.
bakiriko bararirimba ino ndirimbo ufata akanya keza ko kumedita no kwiyumvira ibyagiye birabuza iminezero yawe indani muri wewe. Imana yumva umutima urira, usaba, usenga, irarengeye, itahura ivyinyegeje mu mitima yacu, ikumve. Mbega mpwemu w'Imana ko kubwira iki? Unamika amaso yawe usenge, wumve ico mpwemu w'Imana avugana n'umutima wawe. Ico nico gikuru, ariho kugira ngo akubohore, agukize, agarura umunezero watakaje. Arashoboye, ariko uri kumubwira iki? Oh, haleluya. Mana niwe wenyene ushobora gukiza imitima yacu. Mana niwe wenyene ushobora gukiza abagiye kure yawe. Turaje imbere yawe Mana, icyo twifuza no kwihana bivuye mu mutima, no kubabarira ubugingo bwacu, no kuharira imitima yacu Mana. Mana ndasenga gusaba ngo ugendere uwo wese watumiriye ngo yumva no majambo, saye batari hano ariko naye bari hano, washatse kuvugana n'imitima yacu Mana. Mana ukungene tukubona, ukungene tugukorera ivyo turiko turakora, bamwe twarahushije inzira n'ibyifuzo byacu twashize imbere, byitwa ngo turi hafi yawe ariko imitima yacu iri kure yawe, kuko turondera inyungu. Utubabarire, utubabarire robosa, utubabarire Mana, ubabarire ubugingo bwacu Mana, mu izina ryawe Kristo Yesu. Duciye bugufi rwose imbere yawe, musubire ugarukane kakanovera ku munezero ubonekera muri mpwemu. Ijambo ryawe Mana ryatugarukanye ahantu dutahura ko turi umwe, dukwiye kunezererwa bene data. Mana utubabarire kubo twamaze gukata, kubo twamaze gukura mu bwenge bwacu, kubo twamaze gufuta. Twasabye Mana gutwambika izindi nguvu n'inkomezi zo guhaguruka no gutunganya nabo turi kumwe. Fasha ubugingo bwacu Mana, mu izina rya Yesu. Fasha umutima yacu Mana, yifashe kuguhimbaza no kugutazira, yifashe kuzuzwa umunezero wo muri mpwemu, umunezero wo kuruva muri mpwemu. Mpwemu nawe atuhanamagarira kutunganya no kwihana. Mana tunganya ubugingo bwacu, tuje kwihana, uduharire, duharire Mana, uduharire Mana. Ndumu Kristo zokwama ndiwe mu bintu vyose gushitsago. Ndumu Kristo, ndumu Kristo, ndashinga intara naho igihugu cose contwenga, naho igihugu cose contwenga. Usengere mugenzi wawe, usengera mugenzi wawe, usengere icyo Imana igomba ku buzima bwiwe, nuko asubizwa umunezero umugwani Satani yanyaze. Musengero nk'ingufu n'inkomezi zo gutunganya n'Imana no gutunganya n'abantu.
Oria bosaya moka. Sheria bosaya. Maikeria besa. Maishe. Rabo saya radamoka. Yes. Yes. Ni wewe. Ni wewe. Ni wewe. Yesu. Ni wewe. Ichugomba nuko tuguhimbaza. Ndamusengeye. Mwizina ryawe Mana. Mwambike izindi nguvu n'imbaraga zo guhagarara mu byo ugomba. Mana hindukiza amaso yiwe arangamize kuri wewe. Rabosha arangamizi wawe akurabe akwiweze akurondere mutima w'uko unyoteregwe. Turashaka wewe Mana, turashaka wewe Mana. Cagagura iminyoro yose y'umunezero wabuze mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina ryawe Yesu. Ni wowe Mana ukiza, ni wowe wambika, ni wowe ushoboza. Ushoboye Mana byose. Yesu, kira kimenyetso cy'ubwami bwawe no kugororoka bigaragare muri we, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Mana muhe guhagararana nawe mu byo ugomba. Ibyo ugomba nibyo biba, ibyo udashaka turabyanse. Reka tugendere mu mategeko y'urukundo, ibwirizwa ryawe ry'urukundo aba ariryo rigenga ubugingo bwacu. Mana urakoze, urakoze. Ibintu byose, minyororo yose yamubuza guhimbaza izina ryawe, yamubuza kunezererwa, turavyanse mu izina rya Yesu, turabicagaguje mu izina rya Yesu. Aho widegemvya muri wewe, aho widegemvya muri wewe, aho wabohotse, uwahariwe, uwahariye mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Hindukira mugenzi wawe umugumbire, umushimire. Haleluya, haleluya, mushimire. Haleluya. Imana ibahezagire, ndabipfurije isomene nziza, mugubwe neza, mwagukirwe mu Mana. Nimwifate nk'abafarisayo n'abanyabwenge b'ibyanditswe, ahubwo munezererwe Imana muri Kristo Yesu. Imana ibahezagire.